Tekana umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure mudahwema gukurikira ni Hejuru TV. Ni umwanya w'amakuru agezweho muri uyu mugoroba turi kuwa mbere ku itariki ya 26 Nyandagaro 2024 aho tugiye kugaruka muri politike y'u Burundi. Radio RPA imenyesha ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye afise ububasha budasanzwe, ariko ikinyamakuru UBM News gitangaza ko Frederic Bamvuginyumvira yatangaje ko Angeline Ndayishimiye yakoze ibiteye isoni. Ibi byose rero nibyo tugiye kurabira hamwe. Akarero RPA itanga n'ingene Angeline Ndayishimiye ari we yoba yarakuje umushikiranganji Capitoline Niyonizigiye nyuma y'urugendo rw'i Dubai muri Munyonyo 2020. Umushikiranganji Niyonizigiye ngo ntiyashoboye kujana n'umurwi w'abatimbo mu gishora kubera yoba yari yahawe itegeko ryo kujana abana b'umukuru w'igihugu nawe aca yiyongerera ku mwana wiwe n'umwana w'uwundi mutegetsi mu bushikiranganji. Radio RPA ikavuga ko umupfasoni Angeline Ndayishimiye yigaruriye amafaranga atari make ari mu mfashanyo zakoreshejwe n'ubushikiranganji bw'indero n'ubw'amagara y'abantu, maze azihindura imfashanyo zikoreshwa n'ishyirahamwe ryiwe ku buryo bitanguye gutera n'amakenga bafasha Uburundi. Radio RPA irongowe na Bob Rugurika ikavuga kandi ko umupfasoni Angeline Ndayishimiye atanga amategeko ubushikiranganji ajanye n'abantu bakuru babe n'abagenwa mu mabanga. RPA ikavuga ko hari n'imyidogo myinshi ikura mu bakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu. Gushika ubu hari Diomede Nzeyimana yahora avugira umukuru w'igihugu n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu ntaco ngeze atangaza, ariko nawe akaba yaravuyemwo. Abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu rero akaba batabaza ko babangamiwe n'umupfasoni Angeline Ndayishimiye. RPA rero ikavuga ko aba bakozi bidoga ko Angeline Ndayishimiye yivanga mu mabanga atari ayiwe, ko akenera gusoma dekret z'umukuru w'igihugu, ari no havuye ko yatabuye n'igena dekret y'igena Eveline Butoyi mu burongozi bwa mutuelle de la fonction publique. Abakozi rero bakavuga ko Angeline Ndayishimiye yimuye ibiro vyiwe yegera ibya President Ndayishimiye, acara anakora ko n'umuryango w'icira mu biro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo aguma akurikirana ibihabera vyose. Abakozi rero bakavuga kandi ko Angeline Ndayishimiye atera ubwoba mu kubategeka ibyo bakora, akababwira ko batabikoze uwo ashaka ko aca amwirukana. Radio RPA ikavuga ko gushika umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe atari yagera ico ashikiriza. Morunani Sephora Arusha rurongowe na Frederic Bamvuginyumvira bavuga ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ataburenganzira afise bwo kujana ubutumwa bwa President, kandi atari no mu rwego ntwaro rwa leta y'u Burundi. Inyuma yaho Angeline Ndayishimiye yashikirije ubutumwa bwa Parisito Ndayishimiye bugenewe umukuru w'igihugu ca Guinea Equatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo kuwa mbere y'igenekezo rya 19 Myandagaro 2024. Frederic Bamvuginyumvira akavuga ko Angeline Ndayishimiye ivyo yakoze biteye isoni. Mensi heze niho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yatanze ubutumwa ku rubuga rwe rwa X canke Twitter, aho yagira ati: natewe iteka ryo guhabwa umubonano kuri wa 19 Myandagaro 2024 na Perezida wa Guinea Equatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Twagiranye ibiganiro bikomeye bijanye no gutsimbataza n'ubucuti hagati y'ibihugu vyacu, twongera turabira hamwe ibisata bishasha byo gufashanamwo n'iteka n'umunezero mwinshi wo gushikiriza ubutumwa bwa Varisito Ndayishimiye kuri mugenzi we Perezida Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Mu rugo runani Sephora Arusha rurongowe na Frederic Bamvuginyumvira akaba avuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ataburenganzira bwo kujana ubutumwa bwa President, kandi atari mu rwego ntwaro rwa leta. Frederic Bamvuginyumvira akavuga ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akwiye gutandukanya ibikorwa vye k'umuryango wiwe n'ivy'igihugu. Frederic Bamvuginyumvira agasaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ko akwiye guhindura ibintu hakiri kare, akareka gufata umutambukanyi we nk'umwe mu bagize leta ko bishobora no kuzomuteza ikibazo. Niyo myidogo rero iribandanya no mu biro by'umukuru w'igihugu bemeza ko no mwishirahamwe umupfasoni w'umukuru w'igihugu asanzwe arongoye n'ubundi havugwamo uruntu ko nta n'umuntu ugenwa na Varisito Ndayishimiye ngo yemerwe umutambukanyi wiwe ngabure kuja mu kibanza bamugenyemo, kandi ko n'uwanzwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ngo aba atemerewe kuja mu kibanza n'ubundi umukuru w'igihugu yamugenyemwo mu mabanga aba yamuhaye. Ivyo rero nivyo biri kuvugwa nyuma yuko
Angelina Ndayishimiye yatangarije abantu ku rubuga rwa X canke rwahoze rwitwa Twitter ko ari we yashikirije ubutumwa bw'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu gihugu ca Gabon. Yandi makuru agezweho nuko mukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe yemeza ko impamvu ituma haba ibitigiri vy'umurengera mu mashuri ari uko abarundi bavyara cane kandi bakaba badashaka kugabanya imvyaro. Akagira ati hemwe abarundi muri baruka pe bababwiye ngo mugabanye imvyaro ntimuvyumva muca muvuga ngo Imana niyo yabahaye, bababwiye bati base muvyara abashika batatu ntimuvyumva, none bizogenda gute? Ibi rero akaba yarabishikirije ku wa gatatu igenekerezo rya 21 Myandagaro 2024 mu nama nshingamateka. Ku igenekerezo rya 21 Myandagaro 2024 inama nshingamateka niyo yakoranye irongowe na Daniel Geras Ndabirabe basanzwe ari yirongoye, aho bari baramutse barabera hamwe icegeranyo c'umurwi w'amaho mu vyo bujejwe harimwo inyigisho mu mashuri wakoze cerekeye rero ingorane zibonekeza mu mashuri ya kaminuza cane cane muri kaminuza y'u Burundi. Nkuko vyashikirijwe n'abashingamateka, kaminuza y'igihugu irafise ibibazo vyinshi cane mbere bisa n'ibigoye gutorera umuti. Mu bigo vya kaminuza y'u Burundi bagendeye akatari gake c'Izege, ic'Igitega, ico mu Kamenge, ico ku Mutanga, ici Buhumuza, ic'Ikiriri hamwe n'ishuri nderabigisha ENS. Mu bibazo rero basanze bihanze ivyo bigo harimo ibibazo vy'inyubako zishaje, ubwinshi bw'abanyeshure, inzara yibonekeje mu banyeshure, ubukene bw'abarimu, akagurane bita prebox nako ntikagifasha abanyeshure. Iyo rero kabonetse naho karateba cane ibibazo bigatuma abanyeshure biga mu buzima bubi cane. Umukuru w'inama nshingamateka avuga ko ikibazo c'indero gikwiye gufatwa mu minwe n'abarundi bose ubwabo ntibarindire leta. Akaba yaravuze ko ivyo bibazo vyose bimurengeye kandi ko n'umushikiranganji w'indero François Habyarimana na wene bimurengeye, ariko ko bagiye kugerageza kimwe mu vyotanga umuti nk'uko vyashikirijwe na Daniel Geras Ndabirabe arongoye inama nshingamateka, nuko hakwiye kubakwa amakaminuza ku mitumba yose igize igihugu, gutyo abana bakiga hafi bagasuma ibifungurwa bizimbutse bakaronka n'uburaro bitabagoye, bakiga ibisata bikenewe kandi baronkera ubuzi. Geras Ndabirabe rero akaba avuga ko asanga impamvu ituma hibonekeza ubwinshi bw'abanyeshuri harimo ikibazo c'uko abarundi bavyara cane ntibashake kuvyara abo bashobora kurera. Agira ati emwe abarundi muri baruka pe bababwiye ngo mugabanye imvyaro ntimuvyumva, muca muvuga ngo Imana niyo yabahaye, bababwiye bati basi muvyare bashika batatu ntimuvyumva, none bizogenda gute? Umukuru w'inama nshingamateka akemeza kandi ko leta idashobora guha ubuzi abaheza bose ahubwo bironderera ubuzi bonyene. Akagira ati ubajije umuntu arakubwira ati nje ndiko ndajana abana kw'ishuri, ati none bazoza gukora he? Nta kwishura abanyeshure bose babonye mw'ibarabara ubona ari uburo umengo n'uburo bw'amashure mw'ibarabara, ukibaza uti none barya bose baraba leta? Umushikiranganji w'indero François Habyarimana we akaba amenyesha ko vuba cane kagurane prebox kagiye kuduzwa kugira ngo hagaruke akanovera mu ndero maze abana bige batekaniwe. Mu bindi bivugwa nuko abacukura bakanadandaza ubutare na kariyeri hakoreshejwe ubuhinga busanzwe bagiye gutanga ibice 7% muri leta ku mwimbu baba baronse, kuko bishikirizwa n'umushikiranganji vyajejwe harimo ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye. Ibi rero akaba yarabishikirije ku munsi w'ejo mu nama yagiranye n'abadandaza ubutare na kariyeri bakoresheje ubuhinga bubayabaye. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 24 Myandagaro 2024 umushikiranganji wajejwe harimo ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye rero yagiranye inama n'abasanzwe bacukura ubutare nka kariyeri bakoresheje ubuhinga bubayabaye, aho rero yabasabye kwisunga itegeko rishasha rigenga ubutare, mbere ko bagiye no gutanga ibice 7% ku mwimbu wose baba baronse. Muri iryo tegeko rishasha ryo kuwa 4 Myandagaro 2023 rikaba rivuga ko igikorwa cose co gucukura ubutare canke amakariyeri ishirahamwe ryose ritegerezwa gutanga igice c'umwimbu kigenewe leta hisunzwe ingingo ngenderwako yuko impande zose atahomba, kandi bigaca bitomorwa biciye mw'itegeko. Abo basanzwe badandaza ubwo butare rero bakaba basaba umushikiranganji kubangira iyo ngingo kugira ngo babanze bashore ubutare basanganywe imbere
y'iri tegeko. Ibrahim Uwizeye akaba yarabasabye kwangira kurangura ubundi butari gushika ubushikiranganji burungitse abakozi babwo gusuzuma umwimbu bafise ntihagire abikika mu kiza. Ku kibazo rero c'abazurumana ibibanza bimbamwo ubutare, ubushikiranganji akaba yaramenyesheje ko aza yarashizeho umugwi ugiye kwishikira mu bibanza bitandukanye gutatura abashamiranye. Yandi makuru havugwa mu gisata c'impunzi muri Tanzania, impunzi z'abarundi zivuga ko ziremejwe n'ifungwa rya hato na hato. Impunzi z'abarundi 73 zo mu makambi ya Nduta zifungiye mu kasho nkuru ya komine Kibondo nyuma y'uko zitawe muri yompi na polisi mu gikorwa co gusakasaka giheruka gukora mu nkambi. Bamwe muri izo mpunzi bafashwe n'igipolisi co muri komine Kibondo bakaba bagirizwa guhungabanya umutekano mu makambi hamwe no mu babanyi, busuma, indyane z'abubakanye no gusohoka ikambi mu gihe bitemewe n'amategeko. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere, umuyobozi mukuru w'igipolisi muri komine Kibondo ACP Michel Komwe akaba yarashimangiye ko isinzi muri izo mpunzi bafashwe mu isakwa riheruka ndetse inzego z'umutekano zikaba zaronderamwo abagizi ba nabi. Muri ico kiganiro ACP Michel akaba yaravuze ko benshi muri izo mpunzi bafunzwe by'agateganyo imbere y'uko bajanwa muri sentare ya komine Kibondo. Muri bo rero abagabo akaba ari 70 naho abakenyezi akaba ari 3 gusa, bose bakaba bari munsi y'imyaka 45 y'amavuka. Akaba yarashimangiye ko polisi ya komine Kibondo yafashe ingingo yo gukora isaka irondera abagizi ba nabi nyuma y'ikibazo c'umutekano muke wakunze kwibonekeza mu makambi ya Nduta hamwe no mu babanyi, mu nyuma rero bikagira ingaruka mbi ku miryango. Gusa umubabaro ni mwinshi kuri bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu makambi ya Nduta mu gihe kenshi abafungwa bahohoterwa bakanyagwa ibintu hamwe n'amahera yabo basanganwa. Ibindi rero bakaba bavuga ko basigara mu kambi ata makuru ahagije babona bene wabo bajanwa gufungirwa ahantu hatandukanye mu ntara ya Kigoma. Ibibazo vy'umunsi rero byo gushinjwa ibyaha, gufungwa, kubugwa irengero no kwicwa bikaba bikunze kugaragara hafi buri gihe mu makambi ya Nduta hamwe na Nyarugusu, bityo rero bikaba bitera n'umutima uhagaze mu mpunzi. Ibitegiro bitangwa na polisi mu ntara ya Kigoma kavyerekana ko abantu 95 bakaba barahungiye muri izo kambi bafunga uko umwaka utashe, bagirizwa hanini kubangamira umutekano mu makambi hamwe no mu ngera zayo. Tukengurukiye mwe mwese mwadukurikiye mu byo twabagejeje ko, mbasaba rero kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho muri uyu mugoroba. Iyi nimbonesha kuri Hejuru TV, Imana ibahezagire.